Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, nk'uko vyabaye mu minsi ya Noye niko bizoba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Abantu bararya bakanywa bakarongora bakabirwa gushika kuri wa munsi Noye yinjira mu bwato, isegenya ikaza ngo ibatikize bose. Nuko vyabaye no mu minsi ya Loti. Abantu bararya bakanwa bakadandaza bagatera bakubaka. Yamara umunsi Loti ava i Sodoma, Imana irungika imvura y'umuriro irabatikiza bose. Uko niko bizomera umunsi Umwana w'umuntu azoserukira. Uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, yasize ibintu vyiwe imbere mu nzu, ntamanuke kuvyakira. Uzoba ari mu murima nawe ntasubira imuhira. Nimwibuke umugore wa Loti. Uzoba arondera kuzigama amagara yiwe azoyata, nawe uzoyata azoyazigama. Ndabibabwiye, muri iryo joro abantu babiri bazoba kumwe ku buriri, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Abantu babiri bazoba kumwe mu murima, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Baraheza baramubaza bati, mbega Mukama bizobera hehe? Arababwira ati, ahazoba umuvyimba hose n'ibisiga bizokoranira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo y'Imana tuzirikanye uyu munsi, turumvise ingene bwa mbere mu gisomwa ca mbere mw'ibaruwa rya kabiri ry'umutumwa Yohani akebura abantu bo mu gihe ciwe, abakristo mu ntango za Ekleziya, kugira ngo bihambirire kuri Yezu Kristo n'urukundo rwiwe, ngo bishobore kubafasha kurinda abangushi, abahumvyi bari badutse bagatangura gutanga inyigisho zitari zo zigwanya Yezu Kristo. Aba kandi yise baruzira Kristo. Ruzira Kristo, ako kajambo antikrist, iyo kavuzwe hari benshi kavyura ibintu vyinshi mu bwenge bwabo, cane cane biteye ubwoba. Murazi bimwe vya 666. Ico giharuro ugasanga arabo kibamwo kikabatera ubwoba gose gushikaho bohakwa kuja gutabura page 666 ya Bible yuko ari nka page ya shetani. Ni duce dutega ubwo bwa mbere n'igiharuro, ahubwo igiharuro ni kimenyetso inyuma yaco ivyinyegejemwo. Antikriste si igiharuro bwa mbere, ahubwo ni binyene twumvise Yohani agabisha ko umuryango w'abemera n'ukwanka ubwa mbere Yezu Kristo uko yaje mu kuri kukungene yaje, ko ari Imana yigize umuntu. Muri uko kwigira umuntu agashaka kwakira umuntu mu Mana, agashaka guhuza umuntu n'Imana, nuko kwanka kwemera yuko tumwakira nk'uwo data yaturungikiye kugira ngo adufashe guhura na se wiwe, adufashe kwinjira mu Mana. Hamwe umuntu agashaka kuvyimarira, ahandi ugasanga akibaza yuko azohura n'Imana ari muri ibindi vyose vy'ivyiyumviro vyuzuranye mw'isi, mugabo bidashaka kwakira Yezu Kristo. Uyu munsi hariho ivyumviro bikuririza gose umuntu akabona yuko umenga ntakeneye Yezu. Ivyo vy'ijuru bavuga tuzojamwo tuvuye muri ubu buzima ntabiriho.
barababesha, ni politike z'abapatiri n'abapasitori. Ibereho murgiraha, mubeho mujye munywa. Ibinye twumvise Yezu yasuye kuvuga mu nkuru nziza agira ati igihe azogaruka azoza abantu bibereye muri byo nk'uko umenga ubuzima bugarukira ngaho, batigeze babibanamwo na Yezu ngo bibategurire kwinjira mu bundi buzima. Hari abantu rero babona yuko umenga ubuzima nubwo ngaha ku isi, bakiruka bakarondera amafaranga, maraha, ibinezero, kuryoherwa, kuko bagira bati tutabiriye ngaha, tutayabayemwo ngaha, hariya nta kiriyo. Eka ivyo vyose bidukura ku kuri kwa Yezu Kristu, uko tuzi ekleziya yakuzigamye kuva kuri aba batumwa ba mbere. Uyu Yohani nyene atwandikiye ibi, uyu munsi nitwabwira akagira ati mugabe ku nyigisho zishobora kuza zihinyitsemwo ibintu menga ni ibintu bihinguwe neza, ari mu vy'Imana, ari mu vyiyumviro vy'ubuzima bwa misi yose, ari mu vy'ukubaho kwa misi yose, ariko imbere muri ivyo vyihakana Yezu Kristo, bitadushira ku kurangura kwa kuri kwiwe na gwa rukundo rwiwe yasuye kuvuga ngo ryabwirizwa rya Yezu. Nkako koko ntivyoroshe uyu munsi hoho ukabona yuko abadandaza izina rya Yezu, abadandaza gukorera Imana babaye benshi, barabaye benshi mu makartier yacu, barabaye benshi muri ibi bikoresho ubuhinga ngurukana bumenyi, barabaye benshi. Bikadusaba rero yuko tumenya kugaruka tukibaza tuti none nihe twofatira kugira ngo ntidusange turiko turahuba dukurikira ibije vyose ibishasha byinshi, kandi bizoguma biza kubera yuko burya birazanana n'ihindagurika ry'imico n'imigenzo, bikazanana kandi n'iri terambere ry'ubuhinga n'ubumenyi, la technologie, kuko bishira mu bantu. Hari ikintu burya technologie tuvyaramwo, tugire Kristo namaze kubona twebwe twese biradushikana, ndavyibonako. Muze mwirabe mwese, muribuka mugifise itelefone imwe yakwa kungana n'itafari, murayibona imwe twita kayogoro, harateba haraza agatelefone gatonya k'akanokia, ukagwana ugira uti nshaka kariya, karacara agatelefone gasanzwe. Harateba haraza iziza ama Android n'ama iPhone, muce muraba muri izo, umwe wese ashaka gukora kuri internet kuko bimwugururira ubushobozi bwinshi, ivyumviro vyinshi, ibintu vyinshi arabamwo. Mugabo ugasanga bigushiramwo ikintu c'umuntu menga aguma hindagurika, ko murabona aguma hazi ibintu bikarengana. Je sinzi umuntu bigeze kwandika ko ibintu arambaza ati jewe ngomba mpaguruke ngende kunigana, sabi ibintu babikureko, ngende kwiyeza, banyeze, ngende guharira nanje ku marezo. Ndamubwira ahubwo ukagenda gushiramwe ibindi, uzobahaye amasuje mashasha, baca babandaniriza bihindwa imwe bizoca vyiheza vyonyene. Kandi byagenze uko, ntibifise dure nininya kubera yuko bihindagurika, haguma hazi ibintu bibisi bindi. Wuguruye page Facebook uyu munsi, ibirenganye mu mwanya mutonyo gasubira ukatwariza hazi ibindi. Burya rero biradusigamo kungene natwe tuca tuguma dushaka bishasha umwanya wose. Ukabona ingene uyu munsi umuntu kubera ivyo nyene vya technology binyaruka, akwandikiye message ntazi ivyo urimwo, ashaka kuca umusubiza ubwo nyene, kandi utamusubije usigaye ukarana, sinzi ngene umeze, urateba uguma wikwega nk'umusiba, ibitutsi impatience ikagwira, abantu gasanga umenga ntituguma hamwe, ntidutekana. Gasanga abantu nta gitabo gisoma, nta Bible ugisoma. Ni Bible yo ngaho manuzenya mu matelefone, ariko uri kurayisoma ukazamba ka message gacubanza ugacuzinga kandi gusoza message, ivyumviro bigatakara. Iryo hindagurika rero
riradukora ko no mu by'Imana ugasanga umenga no mu by'Imana dushaka ibintu bitworohera, ibi tubona nyene by'imigisha n'imihezagiro, tugashaka Yezu yoroshe ntidushake Yezu w'ukuri. Hariho Yezu yoroshe n'ivyo, mugabo na Yezu mu bihe bigoye bikagwenda yuko umenga wo kubaka ijuru hano ku isi, bigaca bikubwira biti nta rindi juru rikenewe, bikagushiramwo icyiyumviro c'ubuhigwe, ubuhigwe atari ubuhigwe uko Imana ibwiyumvirira umuntu, ugasanga umuntu ariko arazimagirika, ariko arazimira. Naco gituma turahiriwe ko dufise umuryango wa Ekleziya utuzigamira ibintu vyo kuva ku batumwa ba mbere bikagenda biraba uruhererekanwe, ukumvamwo fil conducteur ya mutima mweranda agenda arubaka ibihe bishasha, mugaba bishingiye kubihitiye kandi aguma bitumbereza mu ijambo ry'Imana. Nakaryo keza ari kugira ngo natwe naho twenda gufatira kubiri hanze, umuntu wese yifatireko karabati ubwo ndacazigamye inkuru nziza uko Yezu Kristu yayitwigishije, uko yayisigaranye umuryango w'abiwe, canke kumbure nza ndayihindagura, nza ndayijwengura n'ivyumviro vyose usanga binyuragiranwa, uri ivy'intwaro na politike, ugaca usanga umuntu urabura neza icari, akiyumva ko ari nk'umupolitike gusumba nk'umukristo, ntabone yuko ubukristo bwiwe ari bwo mufasha kuba umupolitike mwiza, agaca ahubwo guca afata ubupolitike bwiwe agakoresha ubukristo kugira ngo bukorere ubupolitike bwiwe. Politike bwawe bwateza gukora ubukristo bwawe, ugasanga nk'umuntu asigaye agomba gukoresha iby'Imana abikamisha, ugasanga twuzuye inyigisho nyinshi nyinshi gushikaho umuntu hagira igihe akibaza ati none kumwe ko abanditsi barafise amategeko menshi 600 utayarenga, gushikaho baza kubaza Yezu bati tugirire basi resume nirihe rihambaye turikoze twaba dukoze yose, tuzocanganyikirwa gushikaho tumenya kugaruka hamwe hahambaye, sahandi ubuzima buzotegerezwa kugaruka ngaho. Je bundi turasangira ikiganiro n'umuntu akorera muri television izi zikorera kuri internet, gati kubera iki twebwe dushira ku marezo ibintu vyiza bidutumira urukundo rw'Imana, bidutumira imico myiza, usanga bataturaba badahinduka ngo basabone bacu bakagenda kwiyabonesha kuri vya biharadabu vyose bimwe vy'imiti yose kugira ngo ukomere ku buriri vy'ibiki vyuzuye ibi, ugasanga niho abantu biyabonesha cyane. Ndamubwira ntimugira amakenga, harazi igihe ivyo nyene umuntu yirukamwo bikamuruhisha, agateba akarondera ikimuruhura. Niyarondera ikimuruhura azoza ngaho kuri Action Vibes TV, aze yumviriza ikindi kintu kimuruhura ku mutima, gitekanye ubwenge, kikamuha kumva yava niyaja, kumva kanovera gahoraho ku buzima, gahoraho ku buzima. Hano barabaza ngo pata bakisuba baheze ko bagiye bazogaruka, tagombye kugaruka nawe azosanzarira muri ivyo, ataruko dutoja kubarondera, mugabo ntaguja mu ruhagarara, kugira ngo rero dushobore kuguma aho nyene. Nogira nti niho hari ipfundo rituzigamira ukuri gwo kumva igituma turiho niyo dutera tuja, nibi nyene Yohana yagarutseko, kwihambirira kuri Yezu Kristo uko Ekleziya yamukumenyesheje kuva kuri aba batumwa ba mbere, kuzigama ukuri kwiwe, kugerageza kugendera urukundo rwiwe uko we atwigisha urukundo ruseruka rero muri ya mabwirizwa 10, kugaburira urwo rukundo ubuzima bw'amasakramento. Yohana azobigaruka ko nawe nyene, ubuzima bw'amasakramento
abantu menga barabita bakiruka ivyo bintu byose biguma biza, mugabo impera nimeruka bakagaruka hahandi. Haro murambona iyo bagwaye abantu bose babaciye ko barabasengera abapastori, kaza bumva mu mpera agira cikana ati oya tibari umenga barabutugenegene mpamagayira patira mpisiga asangize. Kuko hari yindi experience iri hajya abo bandi badashikako, isakramento ry'ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu. Dusabire umukama kugira ngo mu kubaho mu kwihambira Yezu Kristu, muri uko kuguma tugwana ngo tugume mu rukundo rwiwe, tuzigame inyigisho yiwe mukuri, bidufashe kwitegurira iki gihe rero twumvise avuga mu nkuru nziza, ahazoza ukamenga abantu siho bari, batwawe n'ivy'ubuzima busanzwe bwa misi yose, atari uko ari bibi, mugabo igihe tubibamwo twibagiye Yezu, twibagiye ukuri kwiwe, tuzosanga turiko dusa mu busa. Ashobora kuza umenga waheze mu vy'ubuzima bw'umuntu, atari biye muri vyo, mugabo bidashobora kuragama bitari mw'Imana, bitari mwe Yezu Kristo bizana mw'Imana, ngo bice biba ibikuzigamira ubuzima buhoraho. Muvise ingene yavuze ati azoza abantu barya banywa barongorwa bije nyine tubonga mu buzima bwa misi yose, mugabo akabibamwe batari kumwe nawe. Urahiriwe kuko niyasanga muri kumwe ntuzonyuzurwa no kumwakira. Haraho azoza bagire bati bwa bundi bya bindi byari ivye yaraje, mugabo waratevye. Mwibuke twana dutatu babaza bati mbega Yezu aje bakugiye atari ngaho hajya kuri zone arashitse wocu ugira iki? Kamwe kati noca niruka mwisengero gusenga, kati noca ndondera patiri nirege, utamuronse nawe usanze ari mu kiganiro nawe. Mugabo omwe basinuye. Akandi kati noguma nikinira, nimba warugiye kugira mariage noguma muri iyo mariage uko ndi kumwe na Yezu mu kuyigira, niko nitabaka mu ka Yezu. Nariko ndarya nzoguma nifungura udufungwa kuko nanadusengeye imbere yo kujya no yatumezagiriye, kumva yuko ivyo urimwo vyose ko muri kumwe na Yezu. Ico kintu kirahambaye, kiradufasha gose kugira ngo ibintu byose twumva tuti ibintu Yezu ntawo birimwo, ugapfa umugaruka n'ingoga. Wewe ukagaruka nturindire ngo aza kugarukire ko utaragaruka. Amen.